Isangwa amahoro nshuti mukunzi wacu ho dukurikira ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nguhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho dukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ndaguhaye mwaramutse, ndetse n'aho dukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse neza bivanye n'aho uherereye. Turi ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2023. Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yaritabiriye kuri ubu wa kane igenekerezo rya 22 ruheshi 2023 i Paris mu Bufaransa ibikorwa vy'inama mpuzamakungu y'abakuru b'ibihugu n'amareta iriko irahuza ibihugu biteye imbere, ibihugu biri mu nzira y'amajambere, ibigo hamwe n'amabanki mpuzamakungu biga ku bibazo vy'ubutunzi bihanze ibihugu bitari bike vyo kw'isi mu ntumbero yo gufashanya mu kubitorera inyishu. Narakugezako iyo nkuru ku buryo buramvuye, ntunyemerere nkugezeko iyi nkuru ivuga ku magorwa y'umunyagihugu wo muri komine Gitanga, amahera yiwe yabaye ibipapuro. Agahinda k'uyu munyagihugu wo muri komine Gitanga mu ntara ya Rutana ntikagira izina, aho abanyagihugu bahamagarwa kuja kwandikisha amanoti yabo y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 yahahora. Uyu yaratonze kuri zone Kizanza komine Gitanga mu ntara ya Rutana, kandi yari kumwe n'abandi banyagihugu, ariko bumvise ko amahera yabo badasubira inyuma bayafise baciye bitahira batandikishije. Ntibatahura ingene umuntu azana amahera kuri zone bakamuha agapapuro, none ikiringo cahavuye kirenga. Umunyagihugu aracumukuye amaze kuja muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba ku murwa mukuru w'intara ya Rutana, aho yari ageze ku murwa mukuru wa komine Gitanga asaba ko bamwakirira amahera yiwe, ariko hose bamubwiye ko bidashoboka. Ayo mahera Perezida Ndayishimiye yaramaze kuyagira ibipapuro. Aho muri komine Gitanga ho havugwa abanyagihugu batigeze banamenya ko amafaranga yahinduwe. Abo bose barajumarariwe. None ga yemwe ninde azobatunganiriza? Icaha cabo ni ikihe kugira ngo udufaranga babiriye akuya duhinduke ibipapuro? Abatwara nimubagirire impuhwe. Nayo kandi ngibi ibintu bikuru bikuru vyaranze imyaka 3 Perezida Ndayishimiye akwije ari ku butegetsi. Mu butunzi ikena ry'igitoro riza kw'isonga mu bibazo vyabaye ikananira abahinga. Ingingo zimaze gufatwa zose biboneka ko atakiravamwo. Hakiyongerako ikibazo c'amafaranga mvamakungu naco kiracari umuzi w'ibuye. Ku vyo kugwiza akazi kurwaruka, ikigo Paeje Burundi carashinzwe congera gihabwa amafaranga angana n'imiliyaridi 48 z'amarundi. Ivyashimishije abatari bake. Tukiri mu butunzi haribonekeje iduga ry'ibiciro vy'ibintu vyinshi cane cane ibifungurwa abarundi bakenera buri munsi. Muri politike itegeko rigabanya intara z'Uburundi ryaremejwe, zavuye kuri 18 zishirwa kuri 5. Yamara abahinga baravuga ko bishobora kutazokorohera bose kuronka ivyangombwa bahora baronka ku migwa mikuru y'amakomine. Ubu iyo migwa izobera kure bamwe bamwe. Ariko kandi naho imishamirano hagati y'imigambwe itibonekeje kenshi, amakoraniro yose y'umugambwe CNL yarahagaritswe. Mu migenderanire n'ayandi makungu imyaka 3 Perezida Ndayishimiye Evariste aramutswe Uburundi yabaye iyinagura imigenderanire hagati y'Uburundi n'amakungu. Ibihano Union Européenne Uburundi yafatiye Uburundi vyarakuweho. Union Européenne Uburundi yafatiye Uburundi vyarakuweho. Ingendo zakozwe n'umukuru w'igihugu. Uburundi bwakiriye amanama mpuzamakungu. Umukuru w'igihugu agenwa kurongora inzego zitandukanye muri Afurika. No mu bindi kandi abarangura umwimbu bazwi ku rwego rw'amakomine basubiye ku kivi, ariko babura umutahe. Kuva inoti z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10 zihinduwe, bamwe muri abo badandaza baciye bihutira gutwara akanoti kabo ku makonti yabo, haba mu mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Babangukiyeyo na rirya urudandazwa rwari rwahagaze, kuko mu ngingo merekeza zo gushitsa ivyo vyo guhindura inoti harimwo no kubuza ko urudandazwa rwo kurangura umwimbu rubandanya. Ntitevye ingingo y'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB ikuraho ibitigiri ntarengwa vy'amafaranga bikurwa ku wa 18 ruheshi 2023 yari yafashwe. Ariko haba mu Ruyigi canke mu Cankuzo, amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana asa n'ayishingiye igitigiri c'ibihumbi 300 mu mafaranga y'amarundi, naho nyene kigakora mu gitondo gusa.
Dufatiye ku karorero ka Kopeke Cankuzo n'iyo mu Ruyigi nturenza ibihumbi 300 mu mafaranga y'amarundi, nayo amashami yo mu makomine ya Gisuru ndetse na Bweru yo ntarenza ibihumbi 50 mu mafaranga y'amarundi mu kubikura. Aba badandaza bati ivyo bitigiri ni bito cane uravye uko umwimbu w'ibiharage, umuceri, ibigori n'ibindi uzimvye. N'abarimyi bato bato baridoga bagafatira ku biciro bahora bagurishako bati uworonse utwo dufaranga kugenza uko ashaka ngo amafaranga yarabuze. Ubu kw'isoko yo mu Cendajuru ibiharage vyageze aho bigurishwa 1000 ku kiro. Nayo mw'isoko ryo mu Rusengo komine n'intara ya Ruyigi ico kiro kigurwa hagati y'igihumbi n'amajana ane ndetse n'igihumbi mu mafaranga y'amarundi. Aho rero ni mu gihe abo barimyi cahora kigurwa ayarenga ibihumbi 2000 mu mafaranga y'amarundi imbere y'umuzo w'inoti nshasha. Nayo mu ntara ya Cibitoke hoho abaguzi ni bake kandi ivyamwa vyeze ku bwinshi mu ntara. Imicungwe 15 igurishwa amafaranga ibihumbi 2000 mu mafaranga y'amarundi. Imicungwe 5 yahora igurishwa 1000 mu mafaranga y'amarundi. Pasteke nini igurishwa ibihumbi 4 mu mafaranga y'amarundi ariko yahora igurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 9 mu mafaranga y'amarundi, ndetse kandi n'ibindi vyamwa igiciro caragabanutse. Abadandaza ivyamwa kw'isoko nkuru ya Cibitoke bakaba babona ko urudandaza rwabo rwabahombesheje, atariko naho bimeze uko abaguzi ntabo turonka. Twari tuzi ko imodoka za Agence Mapasa zija muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo zazanye abaguzi nk'uko vyahora, imbibe zitarugarwa kubera Covid-19, ariko baca aha nk'umuyaga birenganira ntibagura ivyamwa kuko ku mupaka wa Ruhwa ntibitarengana. Umufuko w'imicungwe canke mandarine wahora umara umunsi ubu uramara indwi zibiri zikumira ku meza zigahava zitabwa. Abaridoga ko ukubura ababagurira bimaze kubateranya mu ngo iyo imitahe yabo yahombeye, ndetse hari n'abamaze kwahukana. Ese aho muherereye ivyamwa birahari? Nimutwandikire. Nayo mu ntara ya Ngozi abadandaza amamesa mu bibuni basaba guhabwa ibindi bikoresho boyatekeramwo. Abo badandaji bagwiriyemwo abakenyezi bakorera kw'isoko nkuru ya Ngozi canke kw'ibarabara riri hepfo y'iryo soko, bavuga batarya umunwa ko batagararije iyi ngingo ibabuza gutekera amamesa mu bicupa bivamwo amazi bita ibuni, kinju canke utundi ducupa twa plastique, ahubwo ngo babuze uko bagira. Abo badandaji bakaba bavuga ko bahawe itegeko ryo guheba ayo macupa kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'ibihumbi 2023, ariko ngo abashinze iyo ngingo nta kindi kintu bazanye cotekerwamwo amamesa canke amakoto. Bati nka kurya haje utumwanya tubora twasubiriye amashashe abora, nibazane ibindi bikoresho nk'amacupa canke utubido tutazimvye, hanyuma uwutozokubahiriza itegeko ahanwe. Mu kurindira ko ivyo bikoresho biboneka, leta nibe iratwihanganiye dukoreshe ibibuni mu gutekera amavuta yo gukinjika. Ngaha akaba ariho dusozereye aya makuru nari nabateguriye ariko aravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi muri iki gitondo c'uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2023.